Nshuti namwe bakunzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yategerezwa kuva mu gihugu agatembera kugira ashobore kurondera abafasha Burundi butera busubira inyuma mu vy'ubutunzi. Ico ni kimwe ishirahamwe Parsem ribona ko cotuma Uburundi bwisununura. Urirongoye Faustin Ndikumana agasigura ko Uburundi buguma busubira inyuma nk'ibirenge, akanerekana amakenga ko mu gihe atacokorwa Uburundi butazopfa buvuye muri ako kaga. Tumukurikire. Leta yakwiye kora mwene itegeza gukora ikagifata ngo twe tubura tuti itegeza kurondera aho itegeza gukura amafaranga yihuta do trésor irafasha igihugu. Nimbaraho bagenzi bihugu by'abagenzi bihari barondere tubaye kugira amahara agaciro ashobore kuboneka neza muri iki gihugu, igihugu gishobora kubana gifunctiona kuko bigenda biba ico bita approche systemique bigatuma no mu gihe gacari mu byose bice bisubira inyuma no mu gashomera ashobora kwirukana mu buzima iki n'ibintu bishobora gukwigana bikazana ingaruka. Nico gituma tuvuga tuti ibihugu bavuga ibihugu dufitanye ubucuti ariko Bushinwa Rusiya n'ibikindi barondere dutrezore. None leta izo leta z'Uburusiya cyangwa zoshari zigaranise leta ironka amahera do trezoreri igihugu kirabandanya ko n'ahandi ho ni nk'umuswa uri kugenda urya igiti. Murazi umuswa uri kurarya igiti kenshi bagumabona umengo kirahagaze mugabo umuswa uri kurakirya mu vyerekeye ubutunzi. No kuri ico kibazo n'ikintu gihambara. Ikindi nyene nuko tugize igwari za politike zikahava kugira igihugu cyo n'ibisabye aba partenaire tukihave inzego zishobora gukora nyene neza kiriko kirazisamaza kuronka ingene dushikira kubyo turonka inzego ziko zirakora neza niko kirazisamaza utere kuri ivyo biganiro. Ndakunda kuvuga tuti haje barakunda kuvuga tukunda naravuze nti umuambasaderi wa mbere akomeye mu gihugu ariko aragiserukira hanze mu nyagihugu gusaba n'umukuru w'igihugu iriza kuba ashobora kuzagenda hanze kuraba ibihugu vy'ibigenzi fati jewe ndahagutse ndagiye kurondera abarundi burya hana n'ubwo by'ibigenzi niko bitegeza kugenda. Nimba arabagenzi baradufasha avuga ati abantu tukiri kumwe barondera abandi nyene mugabo igihugu kikabandanya niko twe tubibona. Ubukene bw'amafaranga y'agaciro bita amadevize ngo yakenye kuva kera murantunge n'imbere yuko haduka indiane mu bihumbi 2015. Ivyo bikaba vyatumye Burundi butigera buteza imbere igisata cyo kwinjiza ibidandazwa. Faustin Ndikumana akanerekana ingene naho Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bwagumye buri nyuma muri ico gisata n'ubunyene kurikira. Mbere yuko nizimwe za politike ziza ikibazo c'amahera agaciro turavye ivyari bikenewe mu iterambere caguma cibonekeza kuko ico bita balance commerciale kuvuga ibidanazwa vyinjira n'ibisohoka harimo igihengeri kinini kuko ico bita taux de couverture des exportations par les importations yari munsi ya 20%. Nuvuga amafaranga ategeza kuba menshi ava mu bundi buryo mbere kugira habico bita équilibre de la balance de paiement. Nukuvuga ingena amafaranga yinjira ashobora kugura ibintu n'asohoka harimo uruhara runini rw'imfashanyo transfer finances zijanye n'imfashanyo. Hanyuma rero Uburundi bukabwara igihugu n'ubundi kitarina natabwira congereza ibyo gishorera hanze exportation cyo kintu gihambaye. Turavye nico twita ibiharuro bijanye n'ingene Burundi bwinjiye muri East African Community usanga Burundi hakongereza ibyo bushorera muri ivyo bihugu bwongereje cane ivyo bugurirayo. Cyo byumvikana ko cyo gihenge ca mu bindi bihe ibihugu bifise ingwane nk'iyi wasanga le Fonds Monétaire International ari yaho itanga ico bita crédit d'urgence ico bita crédit de trésorerie amuvanganya mu bugira cyane n'ahandi crédit de trésorerie. Niyo twitagiye kuri crédit de trésorerie Uburundi buca bujana kuko na investissement direct étranger abagwiza atunga igihugu kiri mu ngwane za politike gutya ntibihuta baraza
ndetse n'ingorane y'amahera y'agaciro bica bigorana kuko ivyibonekeza nuko abazanye amafaranga y'agaciro baje kwivisa mu Burundi kugira bashobore kuronka inyungu yabo basubiza mu gihugu ntibibakundira. Urumva ico zibingorane ayo mashirahamwe menshi iyo yexporse kubera ijya difference iri hagati ubudasa bunini bw'iryato iri ku isoko yo muri berbe n'ijya soko yani maheri bayakura i marché parallèle nga nini cyane ku buryo usaga harabuza tunga babashora ibintu hanze bagaca amafaranga bayaronka kuri toyo muri berbe mugabo yakenera ntaronka yo muri berbe agaca agenda kuri to yo kuri marché noir. Murumva ingorane abantu baba ari mu kenshi babiza tunga jiwayo nindije tuvuge n'export ibintu gaca muri circuit officiel ndaronka ho 1000 mugabo jeyo no kenera kuja kurangura ibintu hanze nciye kuri marché noir ndaronka 2000 ingorane idasanzwe. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi ariyamiriza icegeranyo c'abahinga ba ONU ku matohoza baheruka kugira ku bwicanyi n'ayandi mabi vyakorewe abarundi kuva muri ndamukiza 2015 aho barangiza bahamagarira sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugurura vuba amatohoza ku Burundi ngo koba ari uguhonyanga amasezerano y'Iroma kuko ubutungane bw'u Burundi bugifise ubushobozi n'ububasha bwo gukurikirana ivyo vyaha. Tumukurikire. Le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire. Umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaruguruye amatoza y'intangamarara naho Burundi bwagumye bubihakana bunamwereka ko ayo matoza adakenewe. Uwo mushikiriza manza yagumye hanahana n'amakuru n'abarongoye Burundi ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015. Twizera ko warongoye sentare mpuzamakungu mpanavyaha azokorera ku vyo baganiriye na leta y'u Burundi akirinda nyabuna guhendwa n'abahinga ba ONU. Tukabona ko icegeranyo c'abahinga ba ONU atafatiro kigira turavye ivyo bashikirije batakubana hamagarira sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutanguza amatoza ku Burundi bitisunza amategeko tugerageje kuraba ibiri mu masezerano y'Iroma. Umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ndashobora kugura ayo matohoza kuko azobaho nyanza amategeko agenga amasezerano y'Iroma yo sentare yubakiyeko. Statut de Rome, et cela serait un mauvais précédent. Abepiskopi ba Eklezia Gatolika basohoye itangazo aho bahamagarira aberwa n'ibibazo vya politike kwicarana bagatora umuti ku ngorane ziri mu gihugu bakabona ko hamwe bitogenda uko ibintu bishobora kuyangara ngo kuko ibiganiro vyakozwe mu gihugu hagati bitahurijwe ko n'abarundi. Kurikira Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi. Twagomba dushimikire ku gusubira guhanura ugushira imbere ibiganiro bidakumira kubw'ineza nkuru y'igihugu no kugira ngo dukinge ico cyose cyokamira mu cyoze abashaka gufata inzira y'ingwano. Ntawo kwirengagiza ko impari mu barwanira ubutegetsi zatumye haba ukwinubana, ugukumirana, ugutotezanya no kwicana. Ivyo navyo vyatumye haba abarundi batizabo mbere benshi bahungira mu mahanga iyo bagorewe. Nta kubideha igihugu cyacu kiriko kirahatakariza byinshi mu mpande zose. Ego niko haramaze gutunganywa ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu hagati. Mugabe indinganizo yavyo ntiyahumurije bose. Ko hategekanijwe ibiganiro byoberaho n'abari hanze bashobora koroherwa kuvyitaba. Birakwiye ko abo vyega bose bavyitaba kugira ngo batorere hamwe inyishu ibereye amananiza ya politike turimwo. Ibibazo nyamukuru bimaze gushirwa habona n'abarongoye ivyo biganiro nk'icerekeye isubirwamwo ry'ibwirizwa shingiro birakwiye kwicarirwa bigatorerwa inyishu bisunze intumbero y'amasezerano y'Arusha yo gusubiza hamwe abarundi. Gutyo dukomeza amahoro tera imbere tudaciye mu nzira y'igikenye kandi inganda zitabanje gutikira. Ivyo biganiro bitabaye vuba twebwe abungere b'Eklezia Gatolika turatinya ko ibintu bishobora kononekara gusumba.
nk'icerekeye demokarasi n'ingene tuyitahura, icerekeye kubahiriza ubuzima bwa muntu n'agateka kiwe, ineza ya bose, ukwishyira n'ukwizana kw'abanyagihugu bose, umutekano n'umwidegenzo mu gihugu cyose, ubutunganya inzego ata n'umwe akumiriwe, icerekeye gutahukana impunzi mu iteka, icerekeye kazoza kurwaruka, icerekeye ubukene bubandanya bwugariza abanyagihugu, n'icerekeye ubucuti n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Amashirahamwe y'abarundi bahunze abafasha kuja hamwe kandi bakongera bagafashanya mu tubazo dutandukanye. Ni nayo ntumbero ishirahamwe coopérative multifonctionnelle imuhira ry'impunzi rifise mu kwegeranya izo mpunzi kugira zishobore gukorera hamwe kandi ziteza imbere nk'uko bisigurwa n'urongoye iyo koperative Audace biza bishaka. Tumukurikire. Koperative ifise akamaro kanini bwa mbere, abantu barahura bakabari hamwe bagahurira ku gikorwa kimwe, cyo kwiteza imbere. Nico kintu gihambaye. Abariko bariyumvira ibindi bibagoye bakareka kubyumvira, bakaja mu iterambere, bakarondera rero ingene n'uwo vyogora mu buryo bundi mu muryango canke ubundi, koperative ikamugarukirako, ikamumenya, ikamugarukirako. Urumva rero no kuvuga ifiza akamaro kanini cyane. Kandi ikindi naco, koperative nishira hamwe novuga ririmo abantu benshi kandi rikora ubudandaji. Ni kuvuga ko umwaka urangiye harabaho bilan, baragira ibiharuro, tukaraba inyungu yabonetse. Inyungu ibonetse rero abanywanyi bagaca baronkamwo inyungu yabonetse. Inama igakorana na Assemblée Générale igaca itanga inyungu ku munywanyi wese yaronse. Icakabiri naco kiriho nuko uwo munywanyi nyene ashobora guca aronka inyungu bwa mbere muri koperative, kandi akaronka inyungu ya kabiri y'ukuronka ingurane atamutahe wundi atanze. Urumva atagaranti atanze yindi, urazi ko ingwate ari igoye. Urumva rero ni iterambere rikomeye. No bwira ko benshi kumva kamoto batera bakaza tukaja hamwe kugira dushobore kuronka umutahe wisununuye. Umutahe wisununuye no kuvuga niko turonka n'ingene dutanga n'ingurane kuri benshi, kandi nico gituma nivyo binafasha turonka nantuze na fondo garanti nini. Amabanke twaba dukorana nayo agaca aturondera, twumvikana ingene bashobora guha ingurane umunywanyi, kandi kuri tode ntere ntoya, ku nyungu itari nk'ijya isanzwe y'amabanki. Urumva rero ni ikintu cyiza cyane. Audace biza bishaka akaba ahamagarira n'abandi kuja muri iryo shirahamwe kugira bafashanye ibikorwa byo kwiteza imbere mu kurindira ko impunzi zisubira mu gihugu c'amavukiro. N'ubunyene tumukurikire. Umuntu kugira ngo yije muri koperative yacu bisabwa yuko atanga amafaranga 20,000 by'abanyarwanda byitwa amafaranga yo kwinjira, les frais d'adhésion. Hanyuma hakabaho umutahe canke umugabane w'umuntu umwe 212,000. Ayo rero ushobora kuyariha mu kiringo kimwe, canke ubisavye ukabiriha mu biringo bibiri. Ivyo rero hakenerwa yuko ubwa mbere umuntu mu kwinjira ashobora kwandikira perezida wa koperative, hanyuma asaba, hanyuma natwe tukaba tumwishura ko yaronse, tumwemereye muri ico kiringo. Rero tukaba tumuha konte ashirako ayo mafaranga yo kwinjira. Donc dutera kamurira abatwumva bose yuko bogerageza kwinjira muri koperative kugira ngo dufashanye, duteze imbere twese, duteze imbere na bene wacu twese aho turi. Inyungu ya mbere nuko uyu munsi hariho ikibanza dukoreramwo haje imbere ya stade Amahoro, hitwa Restaurant Bar Muhira. Umurundi afise ingorane canke ashaka guhura n'abandi barundi, cane arazi habasanga.
hanyuma n'ufise ingorane ari kumufasha birashoboka navyo nyene akaronka umufashiriza hajya nyene urumva rero iyo ni ikintu gihambaye cyane hakwigunga wenyene ubufise aho muhurira n'abandi ubufise aho usanga abandi bari uri suri ko bahuje bakwakira. Ni kuri no nkuru turangirije ko ano makuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.